Hello best fam mumeze neza jewe ni Bernice Nahindavyi kuri Gasonga Bugari Show aka GB257 uno munsi mfise umushitsi rero bene umvuga gute ndabuza ume ni umushitsi witeka nkuko abandi bashitsi bose arabiteka bwa ivyino busoze ntituyimenyere ni ryambere bibaye mwijuru so be ready ibintu byo mwijuru gusa Niruzeye cyane tumuhe ikaze bakoze kunyakira ego twibutsa jewe izina ryanyu ndarizi mubwira abatabazi amazina yanyu jewe nitwa Freeman Binagana ego ku bantu baba bankurikira kuri Instagram Freeman ni izina ryanje yibatisimu ego bampaye ego bampaye uretse kudatora izina ryawe mutama yampaye iryo zina ndaryakira ndarigendera ego hama mwakoze kunyakira ngaha Mwana tumeze neza ugasonga Bugari top. Urakoze gushima. Yego sansana. Uvuze ko izina ryawe rigendera. Donc uri mu Freeman nyene. Bon, aravuga ngo ni soit homme libre cyangwa homme gratuit. Donc reka tuje kuri libre. Ibya gratuit tubireke. Homme libre. Amadeni ntayo mfise simfunzwe. Yego. Urumva la liberté vraiment elle s'impose quelque part. C'est vrai. Hama nandika ivyo nigombe. Voilà, liberté d'expression. Liberté d'expression totale. Yego. Wow. Wiexprima muri weye usanzwe ukora ibintu bya blogging. Ndafise blog nuguriye muri 2018. Hama nkaca nandika tuntu nyene mbona ivyo niyumvira haba ivyo nabonye ivyo abantu bambwiye ngeje mbona ibintu tuvuko biri n'ama feelings arajamwo yego cyane gose ivyandiko bitagira ama feelings urapwa biri vide yego donc nandika plus ou moins n'importe quoi vraiment en tout cas nta sujet nimwe ni yima canke ntakorako voilà nta sujet nimwe uri mu Burundi yes nta sujet nimwe uruvuga ya ma sujet yose dutinya urayatusha ajya rero ni atuma abantu bantera amatomati kuri social media ubavuye live gutya nta muntu arantera itomati mu barabara ya kandi ndabasavye ntimuze mu bikore tomati ziraryoshe tuma tuzifungura umugabo hari gihe umuntu nyene hari gihe wandika sujet abantu bafata nk'umengira tabu canke sujet igoye kuvuga canke sujet abantu badashaka kuvuga na gato hama usanga nyene abantu ntibabishimye hama barafite droit kutabishima nta muntu numwe adafite droit yo kudashima ibintu je nandika ayimwe ndadefend iyo droit yiwe yuko adakunda ivyo nandika nibisanzwe nanje se nkunda vyose nkuko nawe defend ko ugeza kwandika ivyo wifuza umwe wese yandika ivyo yifuza kandi utabikunze bashaka kutabisoma yego vraiment je ndiko ndayibona ugira blog gusa canke uragana oya ndafise blog mpora nshaka ama texte iko déjà ama texte 350 quelque chose kuri Insta 2018 ça fait 5 ans yego kuri Instagram mfise ama post arenga igihumbi ya ma texte abantu bamaze kubona mpora nandika yego hama ndafise n'ibindi byinshi mpora nandika mwana ntarapublia donc ndafise ndandika vraiment hari n'ivyo wandika utarapublia byinshi cyane byinshi wow kwiko utabipublia ni ama sujet tabu nyene canke oya hari gihe wandika ikintu ugacuvuga uti bari gihe je nyene nandika nuko ari gihe nandika ikintu nkaca mvuga no reka ndakigarukako nkaca nandika ikindi kintu nkaca ndakigarukako canke ndagifuta nkaca nkorija nkaca ngira ibi usanga rero biko biri accumula kuko kuri blog c'est publier misi yose ni kuri Instagram kuri blog on publie nka 2 fois la semaine donc usanga rero régulier wow usanga rero ibintu biko biri accumula pore usanga umangaruka cyari gihe usanga wahinduye avi ku kintu hagiye wanditse ikintu muri ama feelings zo turavuga ukandika wasomuti iki kintu reka kigume ngaha kigume hafi nyari wogisoma ndove tugira ingorane uko nyene ugasanga ibintu bikubiri accumula nyene birabaye vyinshi mbwa urumva ubonye ndiko ndagerageza avant la fin de l'année gusora igitabo igitabo ça va être une sorte ya compilation ma texte maze kwandika hama ndikunda gwana naco nyene ndagiheza
j'ai hâte. nous avons Gusoma. hâte na jewe j'ai hâte Ego. na jewe j'ai hâte ya muzi nzosohora ico gitabo accomplissement idashobotse vraiment Wow. Oya ahubwo bari baratevye umaze kugira texte ashika 350 kambya kuri nzenya WordPress. WordPress Ego. ko urazi ni kubera j'avais jamais envisagé ibintu ndiko ndakora ibintu byo kwandika ndavuga ko byanguye ko fait si ibintu sinavuga ko nandika kuva ndi umwana cyangwa kuva ndi umu adolescent ya ndabitanguye uye 2016 ndabitanguye 2016 kuva juin 2016 nandika misi yose Juin 2016. nta munsi ndasiba donc depuis 7 ans maintenant nta munsi n'umwe ndasiba kwandika ça veut pas dire kwandika tout un texte je kwandika 2 lignes aga paragraphe une ligne ibiki donc urumva ibintu biguma vyaccumula que je le veux non hama abantu bose bacamwambye ati bishe mu gitabo hama vu que ataremwe nigeze namvizaje kwandika igitabo ntazi ngene bandika igitabo techniquement nguma nje kurondera kuri internet igitabo candika gute bagira iki atangura gute baheza gute donc nico nyene ndiko ndagwana naco hama nshiramwe iki isi ndayishiremwo ni ndende n'ingufi ibintu gute voilà nico kimwe n'ivyo kuri Instagram oya kwandika uko ndavyumva yego hari ibintu byo kurespekta nyere bya grammaire n'ibiki whatever mugabo ndiko ndiyumvira gusohora ico gitabo hama avant la fin de l'année ndiko ndagwana naco. Wow. Jewe kugira ntangure ndandika ubwo kugira ntangure kwandika n'abayanspire n'abandi bana twigana hari muri 7e uvuga twabona ngo journal intime ngo cahier de souvenirs voilà nta type bafise journal intime ntagira namba no muri kera atama réseaux sociaux araza kaza ndasoma utuntu twabo nanje nkuvumengo no kwandika vyahereye aho zana créer ama histoire zana créer ama texte ibintu byinshi ama réflexion ibintu nk'ivyo rero naje bahora bambwiye ati wandika igitabo bacandika gute ko atari texte kujya nyene ndavyiyumvira ko ndavyumva nkacashira ngaho sico kimwe urumva umaze kwandika ama texte menshi ushaka kuyashira hamwe agaforma igitabo yego ega je nivyo ndimo nuvuga ama texte nanditse ama texte nanditse ku masuje atandukanye ukayashira hamwe ukagira chapitre 1 honnêteté chapitre 2 le journal intime chapitre 3 oh ma mère ukashusha nivyo kuko hajyanye umugani wawe kugira wandike nuko abaye inspire kwa abandi nuko kenshi ubukunda gusoma hari ikintu caje guheve ico kintu cari muri wewe kandi abantu dutfaso twanka twemera turakunda kuvuga donc turakunda gusharinga ibintu turakunda gufilinga niho gusa peut-être muri société yacu kaza twe tuvyita urusako par exemple urusako cyane ngo kuvuga menshi ngo tubona umutwe abangaya ama feelings yabo on s'en fout mais hari abantu malheureusement abantu benshi nanje ndibuka bandika ndi mu adolescent mugabo abiheve nivyo bari kuko ari usanga abantu batakwankuraja abantu bagutwenga cyangwa mu kabura umwanya uronka ushatse kuronka niko gusa uronka 30 minutes par jour wo karonka vraiment kwandika c'est juste yuko kora abantu batakwankuraja ko peut-être babona aho biko biraja cuvuga uti cyangwa ivyo wandika peut-être ni encore ni biryohera benshi cyangwa ntibitusha abantu benshi nibaza navyo birashobora kuba bivana n'ivyo uri kurandika urumva nk'uno munsi ushatse gutusha abantu benshi upfa kwandika ku bana kuzi ibintu vy'Imana nta muntu udakorako n'abantu baraza kukurondera ngo partage ngo 10 ngo sino ngo voilà abantu setting uconka ngo amashivi sinzi ngene batora ngo partage ku bantu na yego bivana amasujet nyene umuntu yandika nk'ubunyu uravye ibintu biri en vogue aussi ni ibintu vya motivation self help ibintu vya ngo self love yego ibintu vya
gym life yego twara ya ma video kuri Instagram umuntu akore ngende yitegura tule mata avuga ati mota na TikTok oh yasuko bigira misi yose ubigize pour la caméra uko nambala landi mardi dibono sura umuntu asasi gitanda kagira guki aje kwipasi nawe j'ai vu sur TikTok donc ama sujet je nkunda n'ama sujet nyene yaba les femmes batubwira ama histoire yabo ubwo twaba turonka ama histoire y'abagabo en général les femmes batubwira ama histoire yabo nyene biyumvira nyene babona ibintu byo bahuye nk'ubiyumvire nka mama wacu canke tantine canke banditse igitabo y'ubuzima bwabo ukumigwa kuko ari ibintu byinshi wewe utazi batakubwiye ibintu bahuye abantu bahuye ibintu byiza ibintu bibi donc bije biranyura ko aba jeune fille bandika kosa shavyugura umutwe wanje amenya n'ibindi rega uri afere mubona ibintu byawe yego récemment waranditse ku bintu bya retard mu Burundi zimya tome dutukane Heureusement qu'on a tué. Yani sinacere. Ego, twumva bari kuniga cyane sizigeze kugenda. Nibihe bindi bintu bitatu ubona ari mugaje abarundi. Abarundi barafise malheureusement fermeture d'esprit. Umugani uraho ngo enclavement géographique yazanye enclavement mental. Ce qui n'est pas faux kuko ufise accès à la mer canke à l'océan ugumuhura n'abandi bantu bavuye n'imihingo mugabo wugaranywa ahantu n'abantu benshi muhura usanga peut-être utaza abandi bantu nyene n'abandi bakwegereye hamubuze ubone ibintu bishasha aya nawe ibintu si biturimo urumva donc hariyo iyo ouverture d'esprit malheureusement tudafise kandi twari dukwiye kuronka turi muri East African Community turi urumva abarundi batangwe kuvoyager diaspora urumva ari abarundi baba Norvège Suède Canada baba hehe tokariyo novuga iyo fermeture d'esprit ariyo le fait yuko malheureusement jembo nkumengo ntituzi histoire yacu dans le sens yuko umengo histoire yacu premièrement itangura abazungu bashitse hama kuva independence umengo nta nakimwe tuzi umengo c'est le flou kuva kwa gasore bamwishe après c'est le flou kwa nkumuntu twinje muri politique mugabo kuri mishombero habaye kuri bagaza habaye kuri we habaye kuri ntajyamira ntibantunganya we yakari habaye iki nibiki vyabaye ntavyo tuzi wozi bimwe wozi bindi tonto wewe azi original ngo source sûre tantine wewe azi bindi ni source sûre mais quelle est la vraie histoire habaye iki ni kubera iki tugeza ni kubera iki twamaze ko turonderana twicana dufatana nabi bivahe urumva hariyo histoire rero mbona je nkumengo ntituzi ushima ntituje kure na histoire y'umuryango n'abantu benshi utazi histoire y'umuryango wawe ego wavuye hevye mama wana pa bahuye bavahe ko kuzitantine na tonto mugabo bavahe byagenze gute ngo bahure biga hehe abatayizi urumva ibintu nk'ibyo hama bavuze bitatu ca gatatu cyaratumura nk'umengo abarundi turasukunda turi peut-être bihureye gato na fermeture d'esprit turasa amatabu menshi amatabu menshi cyane kandi birababaje kubona yuko kora sujet ya tabu ntayo tuvuga donc voilà urumumenja buri misonera alors que iyo sujet utayivuze ntimushaka kumenya ibintu byinshi kuri iyo sujet urumva donc ubura education muri iyo domaine urabura education muri iyo domaine ugasanga justement niyo encore une fois bicaye na histoire ko kitavuga histoire yacu dutinyiki yego hari ibintu byabaye sensible tabu kubera reka twageze kubiganira reka byarabaye akaba hamwe utazi kahise kazoza kazokugora yego urabona iyo nivyo hunga nivyo voilà ntumenya aho biva naho bija kubera iki hajya hari bloqué kubera iki donc novuga yuko ayo matabu arasukuna twica quelque part warigeze kwandika yuko umukobwa ahojese umuhungu you just have to move on direct
teori ivuga yuko umukobwa ahubwo akwankiye abashaka ko insista cyane kuri wowe rero ntibaho kuko muri kazi of course muri kazi amano yanyu munani bw'uyu munashe kuri we turayizi ntaje no urazi nibaza yuko ari ugusaza kwanje ego kera ukiri muto umukobwa akubwiye no wamenya ko byati oyagerageza nawe garuka kamere egera fo mwawe ni saziye mu bavuze no sister sawa peace macha ni gero shaka je naje ndapresenta CV ndapresenta le physique le mental le psycho na présence ntushimye nozangire gute chaliye bamukana ivyo ubonye umengo n'abahungu ntibaca sister brave bazi gituma batera sister akanda kikubwiye abakobwa benshi parapora abahungu abakobwa benshi amashwa aruzuye nimwe muri handicapé ko musaba abahungu bake babarondera entre guillemets cyangwa mushaka kurondera tudusaba abakobwa benshi donc usanga wovuze no hari uno ngashaka kuvuga ufise yumva bari nka plan A plan B plan C n'amanota gahera mais kandi c'est juste normal uvyumviriye wogiye muri restaurant kanyira kwinjira hari restaurant akote ushobora muri restaurant ushobora muri restaurant ufunguye birumvikana ni logique iri de base kandi kiri kintu turi muri 2023 kera yari la norme quoi insista no munsi si tu insistes je crois yuko uri kugira harcèlement ego harcèlement vraiment je ngira ngo ndakero yuko bafuwe bishira kuri Instagram ivyo rero tunabijemo ngo ngira insiste écoute no shaka bitwa insiste mais en même temps ngira ngo nugusaza aussi de ma part shindaza nka présenter dossier yaje kandi ton droit le plus élémentaire no kuvuga no uvuze no ntakibazo à l'aise pas achaniki ejo wambana na sister wawe canke tonda migorishavura ugorishavura ugushavuzwa iki arika antoye umuntu waramwanse we waranse je nshinja hani ujushavura ko yangiye hari turafise ico kibazo brave umva umujinyo ukaje kwica ngo wari kumwe na naka ashitagwa kwimagina yoje nico tuba turi kumwe biswase nta kundi kandi uko bintu bashaka kuvuga none bisanzwe cyane rega ndashobora kuba ntari umuntu ntakwiza ibintu wo kubona je nibisanzwe rega nta muntu akwiza byose kandi bisanzwe kuvuga ati nukuri vraiment na mengo ni to oya kandi ushima akakanya sishaka ego habadata ako kanya ntashaka so si muno mwanya vraiment ashaka mushagura muri no circonstance une semaine après akavuga ati ni bon cyangwa peut-être uwo mwanya yarashavuye ntamerewe neza ntakene mpunga muvugisha mwamwa ora 2 semaines après akavuga ati ari muri space yindi reka tuganire mwamwa mwanya yanse uramureka nyene ni bon chawigi twaje ubwana nihe jugement umaze kumva idashobotse ku bakobwa genre ingene batujuja ingene batuvuga muri societe kavuga ati no quand même murabarengera karimbi yuko abakobwa bakwiye kuba dependante y'abagabo ntaco numva ari une époque oui kuko abagabo nibo biga nibo bakora donc on pas dit à 70 ans je sais pas umugore yadependa ku mugabo malheureusement no munsi umugore yadependa ku mugabo kawe nafisa amashuri ntigiga ntakora byose du moins kudependa financièrement ku mugabo sinon kudependa abagabo n'abagore on dépend l'un de l'autre ivyo nta bizoja ivyo twigira vyose ni nature nuko bimeze mugabo financièrement ubonye abakobwa cyagenze baje bose abakobwa barakora bafite amahera yabo harize so umukobwa ntakagira imodoka umugabo adayifise kandi tubivuge cyane tubireke hari abagore batari bake muri gisagara batunze abagabo babo merci ego no nibisanzwe nubwo tutabivuga byahari kandi hari usanga umugabo yabuze akazi yakura akazi nibisanzwe bibaho yego donc kumva bavuga kera ngo umukobwa ngakwiye mu kudepanda ngo cyane ku mugabo alors hari kera kora les moyens financiers ubonye abakobwa bafite les moyens financiers donc kudepanda ku mugabo financièrement ntibikibaho ce qui est une bonne chose et une mauvaise chose quelque part usanga mauvaise dans le sens où usanga ma relation ari un peu rarement en tout cas général hay usanga ma relation ari un peu haba friction muri relation inversé non friction kubera bachata ni vya bindi
kera genre umugabo niwe yari afise le pouvoir entre guillemets sibyo umugore malheureusement atiteza kubaha le pouvoir kwera umugabo soumission ubu nta soumission yari umugabo hari abahungu batari bake qui s'attendent à une soumission quelque part wowe uko abavyeyi bawe babaye niko nawe uzokweza kuzobana n'umugore wawe donc waba mu nzu ubona yuko mama akurikiza ivyo bavuga nuko bimeze mwaho no munsi suko bimeze mushira hamwe ndayibona voilà tugire gute mugabo urumva rero umuhungu ateza kwiyadapta kuri iyo fête yuko tudanko nta soumission igihari hari égalité foko tuganira et malheureusement tuvuga ko biri hari abakobwa bacashaka guhonyora kuko tudanko afise voix muze ka ko bari benshi sakabahungu ari benshi no mwa ya certaines frictions zihaba dans ce sens là kubera abagabo n'abagore twese twarahindutse ibihe byarahindutse donc c'est pas évident. Yep. C'est pas évident. OK. Ikindi kibazo ni bande banyegeza neza ko batrompa entre abagabo abagore 100%. Abinyegeza neza kurusha abagabo. Abagabo tubiro zero idiot.com. Nana back jemura hari ababinyegeza wi bari mbona mengo bagura ahubwo la majorité ni ba trompa abagabo babo canke abatrompa nyene ni waca banyegeza neza justement inyegeza neza gushika naho wowe wibaze ko atamutrompa tellement inyegeza neza parce que vyiyumvire muri igisagara cyacu ca Bujumbura biboneka nabi cyane umugore atrompa umugabo umugabo atrompa umugore umugabo atrompa umugore mengo byarabaze kwano tuzi umumengo ni sato umugore atrompa umugabo bisa nabi cyane gose umugore akasendo crime arayikoropa CSI barazana twa dutara twa ntareke batora nta nimbuga itiri kwa maso rien kwera azi yuko reputation yiwe ikiguruka acaba umuntu acabisheshe karema aca prefera kwinyegeza kandi ivyo birumvikana wowe bageze bakuvuga nabi ariko kushaka kwinyegeza bakevita kukuvuga yego ugakora utwawe mu mpisho wala donc abagore top akwiye kuduha amakuru yo kwinyegeza waga turateye isoni seri siri nibaho umugabo apfa kwinyegeza rimwe kabiri aca ba confortable amafuta acatangura y'iki kuri troisième ataha mota parfata taura mota tangura kwambara neza taura yambara neza ati shere ko wambara neza babo ako umugore ashaka kuva mu nzu yambaye bubu bien akubye yagiye muri salon de coiffure kumbe igiye kwinyegeza kandi umugore afise abana aussi en général n'abana ntibabona ivyo bintu n'abantu ntibamuteko ama image bacavuga ati kubera agira ivyo ntazi kurera ona baca bagira mania adashobotse cyangwa umugabo ngatrompa ngo numupere wa phone no ashaka gutrompa umugore bakaba umupapa w'ihanganga barutse usanga isuku ibideza hafa très bien tetre kubaka biramugoye mugabo kumva uvyeyi ni mugoye na gato ahubwo arabishoboye cyane abagore bafise intuition ikomeye gusumba abagabo na generalité iri kurantako mwibaza yuko mufise intuition nivyo mwibaza oya nivyo mwibaza est-ce que c'est vrai c'est vrai nk'umuvyeyi wa mama wawe ashobora kubwira ati umviriza ntuje hariya hantu ntuje ntakubwiye igituma utajayo mugabo ushitse cihurayo n'ikibazo iyo si intuition ni experience arazi igituma utaza kujayo ashobora kwiyumvamo ko hari ikintu kibi gishobora kukubako ivyo bintu yuko abagore bashaka intuition abatipe nivyo abagore bishizemo no jewe nyereka étude scientifique ivyerekana shaka vyemera no en général nibaza yuko peut-être abagore kubera depuis la nuit des temps bategerezwa guprotéger umuryango kugira iki niyo peut-être baguma babona amadanje ahantu hose peut-être agace yibaza yuko hari amadanje peut-être je sais pas mwana wabo en même temps intuition yacu cyane muri cultive cyane kwa kuntu mutaraba overthinker gose yego birashoboka kuko uravye abagore je mbona nk'umengo niyo intuition mama wazoye gutransmeta tante wazoye gutransmeta kandi zo bikubwira n'abagenzi ngo yawe mutipe wakora ngo yakase hariya ngo yego
kase umuntu yanditse message gusa kwanze okay gusa ndashaka ko bizu ngibiro sivyo yanditse okay ariko arihuta mugabo intuition ya meniyoze yuko kora natwe abagabo peut-être havyo tuvugana tellement mwa abakobwa mbona nkumengo murivugana cyane ngwaba neza mwe mutipe ngibintu yanditse ibintu yavuze ngo yambara ngo vert atabara yambara kandi ngo vert ngisigura yuko bijanye na signe astrologique signe astrologique ngaba scorpion kaza scorpion ameze ndashobora gusara umuntu amgiye signe numva no mukwita icupa rero ngo imagine yuko ngo alignement de planète ifise effet kuri personnalité yawe apana ivyo wahuye apana aho wakuriye apana kiri muvuga apana religion apana ivyo wafunguye apana ishuri wacu no c'est le planète kandi bizama hari usanga umengo nivyo parce que c'est tellement général yuko nta buri kintu arico ni kama majeur y'amakarte aba magistrat bagira majeur y'amakarte hari amakarte 52 hama abantu tafise ukuntu dukunda kwibuka les visages donc akubiye tora carte usanga ugiye gutora amakarte le roi valet reine kwera niko bimeze cyangwa usanga ugiye gutora cœur nta utora pique utora cœur donc hari 52 cartes barafise ukuntu bazi kukudiriganje gutora ikintu bagaca batora une carte oh ma carte magique umunsi ato harimo 1828 cartes agatora carte yawe nzoba impression anatanda tuve mu astrologie astrologie tuyive mu yo agasonga ngo mpava nakamena tashaka kugwara ku masinye urumva ngo wewe ngo uri sinye ngo ya feu ngo ni singo ya terre ngo ngurira kasi nango gutukana nuko naje naravye sinye yawe nayo kubaza neza anyara abantu shavuga ati inyara reagisa ni sinye manje harama sinye 12 yo gutora atabayitora yego Musa kwa masinye umusa kwa masinye 427 agatera sinye yanje nzoba impression hari 12 12 égale 12 mandolane exactement ego oh man ngo ni bélier ça déjà j'ai dit scorpion ok j'ai dit sagittaire c'est déjà na ora zisiye iwa tayizi yifise no ngaha kada mama wow vai sagittaire ne yambaro mama rero yarakunda cyane no yabonye medalla yarayikunda avuga ati oh mpuwa ni sagittaire cyane wow yego me nacu imbi na kimwe mwabira ryoshe uhuye n'umuntu kintu cyambira kubaza haka kwa dizina ryawe sinyaho niye kamubwira tudako ngo arakuze no umuntu nazo tumenyereze y'amasinya astrologie ari abakobwa bamwe babikarira peut-être baba baragiye hanze canke baravye amafilme yego abo hanze ho aba diaspora Kumbia sinye yawe cakubira CV yawe ati what umeze ukuntu nugo uri kuramurondera akacija kuri nze yakarabasinye ya tusaba mom umugenzi wiwe unushaka guhuza yo mutibe ego woni sagittaire ni mwana avuga ndani mwana sangira mwango je nabiravye nsanze nivyo bra muri bélier man kwandika yes kwandika ni art yes est-ce urabona ko ari iyo art ishobora kubesha umuntu turike bajya bandika ama blog muri yaka bakaronga nyene quelque chose umuntu afite blog nka wewe est-ce que ko byo kubesha ari byo byonyene ukora biragoye cyane kuko iyo blog yanje naho ndafite depuis maintenant 5 ans nta mahera comme ndakuramo urumva uko ugira nka mahera kuri blog par exemple faut kuronka ababone benshi faut kuronka aba views menshi de sorte que abantu baca bazogira ama publicité kuri blog yawe ugacuronka par ya ma revenu publicitaire donc kugira ubeho faut ko ufisa aba followers benshi aba subscribers benshi hanze ho birakunda arabo abo bibeshijeho ni bake ababeshejweho navyo ni bake cyane parce que birakeneye urumva hari ama blog menshi ku ma sujet 1 million hari abantu bandika benshi hama rero
bivana tu essaies de toucher qui démographie ko toucha ni yihe n'abagore n'abagabo ni quel âge n'aba étudiants ni iki donc ça peut biragoye gukuramwo ama revenu comme tel ama revenu yo kubaho ukoramwo aga $100 par mois urashobora gukuramwo $100 disons kwikuyemwo $100 par mois ego ngaha ni menshi cyane hariya c'est rien ushobora kubaho na $100 aha peut-être ushobora bivana naho ube n'ibiki ushobora peut-être kugerageza kubaho na $100 kuko ni 400,000 ego harabo bishobora mugabo biragoye hanze biragoye cyane ifo kandi ni vya bindi biba sur le long terme nzotangura blog ucuvuga uti une année deux ngo tu touches autant il faut kandi bivana n'ibintu wandika hari abantu bandika encore une fois bivana dans les sujets nk'ubonye ibintu biri en vogue n'ibintu ku bana la famille Dieu self help motivation ibintu nk'ivyo ugiye kwandika ibintu vya histoire cyangwa ugiye kwandika ibintu by'abantu bari en retard abyumva nawe mu gihugu utuntu mu retard cyume ngo umusazi utagize retard umengo ukora tuba uruwahe donc c'est pas évident kubaho navyo surtout unye n'ibintu by'ama technologie byahindutse ibintu bya intelligence artificielle ushobora kwandikira texte carrément yego donc usanga abantu baviza sur originalité authenticité kugira akantu nyene spécial cyangwa kugira akantu nyene spécial kugira une certaine une certaine vue sur un sujet ko nyene wowe wibona abantu peut-être baca bidentifia kuri ivyo wonye nyango nco gituma jewe abantu bidentifia ku bintu nandika parce que nandika ibintu vya misi yose sinandika ibintu peut-être quand nandika ibintu biri condensé sinandika ibintu birebire nécessairement donc mugabo c'est pas évident ça birafata umwanya birafata discipline aussi kugira kuko volume irakonta ushobora gupublier rimwe par mois ngo ucubaho plus upublia plus abantu babisoma plus ushobora kuronka aba followers plus ushobora kuronka ama views plus ushobora kuronka ama revenus publicitaires donc il faut kwifatira umwanya mwinshi cyane cyo gituma gukora akazi gasanzwe ugaca ukora n'ivyo biragoye cyane kubera umwanya ni ucukugora mais bon c'est la réalité d'aujourd'hui hariho nuzenya washizeko kuri press yiwawe uvuga ndayibuka neza uvuga ngo 3 no hariho make chic chic shock check na sinumos na publie no mos ego urashaka kutubwira exactement mu majambo make ivyo akuravuga je nayisomye yose ndavuga bon iyi ni réalité nta muntu numwe ashaka kwihari pardon nta numwe ashaka kwihakana nta numwe ashaka kwiharira n'ababaye muri ubuzima bamwe turabazi canke ni batwebwe nyene yego ushaka kuri mashike canke shoke voilà gabuja ziraguriye naruguru please naruguru biraba ngaro sujet aga point utatushijeko sinzi ko yita make diaspora canke ko diaspora taja muri make chic ntavyonzi make diaspora ashaka kuba mix ya byose en tout cas mbona nk'uko yoba make chic shock biragoye chic na chic yego chic surtout kuko umva diaspora azanye devise na chic kwera yategeza ko yambara neza présentable oya aza ko impressiona diaspora sorry ha diaspora tuzinanye benshi cyane nyene yambara ngaha siko yambara hariya abaje ega voilà ega diaspora mine de rien barafise again plus usaza moi ubigira mais plus tu es jeune plus ubigira kuko tout d'un coup urumva diaspora hariya uricaye uri un point parmi tant d'autres ngaha anyu ushitse diaspora tuvuko biri urafise kashe urafise urashaka gusirikira ahantu n'abantu basorora donc aba jeune fille ati donc ashaka gusorora kandi urumva ubuje usikwa impressiona donc utangura kwambara utuntu yego tahora wambara hariya yego hariya tuzimvye bwangari cyane nagiye tuzimbutse mwanga tuzimvye cyera kugira shopping avant yo kuza wajushika wambara amafume ari différent tous les jours
Fite ikirato, amasaha, ibiki. Telefone, dernier cri. Kandi nibisanzwe abantu tubivuga ko biri abantu turakunda ko badushima, turakunda ko badukunda, turakunda ko turaba. Hama iyumvire umaze 9 mois hariya 10 mois. Umukora utaryoherwa. Aho usanga ufise nka deux boulots. Ugavuza nkako kuki utoza nkako kuryoherwa. Hama kuryoherwa no kubanture n'abantu beza. Ndashaka uzatwandikire kuri kote y'abahungu nawe. Umuhungu afise nawe nyene peut-être nk'abakobwa batatu. Ari umukobwa umwe atekereza guma muhira. Wiwe abitse nk'uko. Urumva aho rero je abo bantu chic shock shake. N'abahungu babimbyiye. Donc les jeunes filles. Namwe mumbwire ko urumva abahungu ne bambye ako nyene bameze. Nashaka nanje abakobwa bambwira abahungu ne bameze. Je vous remercie. Dieu mes ziruguruye écrize mumbwire. Ari abahungu usanga suko gatekereza. Wiwe abitse hari. Wandi shock. Fishock. Fishock. Ashaka kuzorongora. Yego. Ashagira umukobwa asa neza. Ubundi y'amaposta, umugenzi, best friend, ibikimuka kandi ashaka kuba na sex friend. Yego. Abo bose rega yagiye sex rimwe bose. Hanyuma akacagira n'uwundi rero w'ikirori wo gusarara. Shoko okare. Yego shoko. Shiko kare. Shike ni wo kuryoherwa. Shiko kare. Nakine iyo version. Jeune fille munyandikire mu mbye amasaha yayo. Dasavye kandi nyandikire. Ubaza abagenzi bawe mukoreshe intuition féminine. Muje mutubwira amasinya yawe ati tamasinya kuna kugira ibintu na Bélier Sagittaire Taureau Sagittaire irimo I guess tabizi ndiko ndakwaza jewe ndi mo karesha je bya diaspora cyo bingi nditekereje je nguma nandika gusa nakindi umwabandira ingu. Merci Freeman. C'est plaisir. Merci à toi kunyinvita ahubwo. Merci. Nafyina twahuye rimwe bom. Wavye byanjye kandi. Ntiwantinye abantu sinzi igituma abantu bahora bese ndagukurikirana ndagukurikirana. Mwana abantu ari abantu bahora banyegera bakamvugisha mwibarabara cyangwa nicaye birangihera cyane kuko kone yuko mfisa followers ko nandika ibintu nta sense bigira mu mutwe wanjye. Nta sense bigira ndandika ibintu abantu bacha kuntu ivyo nandika nta sense bigira bamatete. En fait tushama amapan twese aturaba gusa kilo tuva mu byo wanditse. Voilà. Mugabo umuntu agaca yiha effort yo kuza kunyegera kumvugisha birangihera cyane kuko bice bituma mvuga nti donc umuntu hagozeje kumvugisha niteka nteye. Donc abantu banyegera bice birangihera akaza bakamvugisha nkuko wanyegereye uti kandi aho nyene hewe ivuga tuganira kugasonga bugari. Okay. Anchi niga gasonga nigaravunika. Okay ni bon. Tugishimire cyane dushimire na Flomaya Gardens yatije ikibanza anameze neza umuntu ashaka kuvuga agakoma induru kisanzura muri nature ahantu hasa neza. Twashaka kugira interview nzotera induru kurusha. Nzoja namenye sinye yawe na sinye abandi ngene nishavuza ingene sesa ngivyo ni vya Bélier verso kabani verso Gémeaux tout ça. Yego. Rero murakoze cyane. Akoze nawe. Duhereje ngaha mugari baza ko tuzosubira guhura. Wewe? Igitabo casohotse. Oya ikiga shaka guteba tuzohore hava nawe rero. Ego nta kibazo. Champagne oya ntarangiye umuntu. Shazo guhura dans 5 mois. Afata nawe. Oya uyu mwaka usigaje amezi 3 gusa. C'est vrai. Ego. Atatu. Abiri. Uko kwa gatatu turiko turakukwegeza. Ego. Kire cyane na best femme abadukurikiranye. Akoze cyane. Bizu. Kamata bizu. Now smile and go on with your day. Now smile and go on with your day. Smile, people. Yo go ubuzima buranisha sometimes. Might as well smile. Yes. There you go. Coupe.